naho iyo minsi itari myinshi nubwo ko twamenyanye cyane gusumba abatari bake bivanye n'ibikorwa twakoranye n'ubwo ko bitasa n'iby'abandi kuko twavugana byinshi cyane kandi kenshi cyane icyo nzo ko ndamwibukira ko bwa mbere nuko ndamwibuka nk'umuntu yari afise ubuntu ukwiye umutima w'urukundo umutima wo kwihangana umutima wo kwitaho abantu abari bo bose ibyo byagaragara mu majambo yakunda kutubarira kuko tumufata nk'umuvyeyi yaratureze nk'abana turakura ariko kandi akibuka ko natwe turabarongozi dufise aho dushikana ijwi ryacu n'ukuboko kwacu n'ahatamukuru abura mukuru we yatubwira kenshi ati imana ntikugira igihangange ngo uhagarare ku bantu ikugira igihangange ngo uhagararire abantu ivyo nivyo vyamuranze rero misi yose kumva ko naho ari umukuru w'igihugu ari umuntu kandi imana itamugize igihangange ngo uhagarare kuri abo bene igihugu yamuhaye kurongora ariko hanini abo umuntu ahagararira izo nyungu z'abantu rero yarazihagararira mu mvugo mu ngiro mu nyifato yarabivuga mu nyigisho yatanga hirya no hino ariko kandi ndazi ko nkambwa amenyesha amakuru byinshi mwavyumviye yabaye umuntu nuvuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadi mu gihugu cy'u Burundi kuko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cyari gifise imbere y'umuzo w'abakoloni akavuga ati ntitwankira abanyamahanga ko baza mu Burundi nibaze mugabo baze gusuma ntibaze nk'abasuma baze nk'abasuma tubasumishe ariko baje nk'abasuma tubiyamirize urumva yarafise umutima wo gukunda igihugu w'ikirenga bamwe bita mu gifaransa abapatriote ntiyanka abanyamahanga ariko ashaka abanyamahanga bo kwigenza mu Burundi nk'uko barundi bigenza bagiye mu mahanga ikindi ndamwibukira ko novuga kidasanzwe nuko wewe uko yamye ari umuntu yiteguye umuntu yama yiteguye azi neza ko gucabuga cyane murabona umuntu afise ubuzima bwe bugizwe n'ibigabane bitatu igabane ca mbere ni igabane kitarenza kiri hagati y'amezi 9 n'amezi 10 umuntu abamara mu nda ya nyina wiwe igabane ca kabiri ni guhera akivuka avuye mu nda ya nyina wiwe n'urugendo amarangaha ku isi kenshi rutarenza imyaka 100 ariko ni igabane kirekire cyane gihera kuri iyo myaka 100 n'imyaka myinshi cyane bita ubuzima budahera ivyo rero yamuntu yama yiteguye yavyiteguye imisi yose akatubwira ati tugire iherezo ryiza dutegere yuko ha ku isi ari urugendo gusa gucamuka cyane ayandi ejo nitwagenda abantu bazabavuge bati harabaye umugabo akamatwigisha kwisunga ubutwari ubutore ubuhizi za nkingi z'umuntu abarundi bakera barera ko abana babo akatwigisha ingene abami bakera bahesheje iteka ritekane n'icubahira igihugu atera umuntu wese muri urugendo mu mwanya muto yamara ku isi azogenda abantu bamwikugura azogenda abantu bamukumbura